shingire naye rero nanje ivyo vyarambaye ko gusenga nababwiye simigane turiko turababwira n'ibintu vyatubaye ko jewe nanje nari nsanzwe nkora ubutumwa bw'ubumissionnaire mva hariya nkagenda iyo ngasiga umuryango ndawusizaho umunsi umwe mvuye nje kuramutsa umuryango sanga uyundi mugore ari ahantu yari amaze amezi 6 agwariyeho mu cyumba c'abanyamasengesho barasenze biranga aho kwa muganga baramwirukanye kwa muganga ho ndagisuye bavuze ati genda upfire mu rugo none mu banyamasengesho basenze vyase bumvise ko naje kuko umurimo wanje niwo gusengira abantu bafise ingorane no muhamagaro wa mbere mu buzima basi bavuga ati na story yaje ni mu muhamagaro bampamagara ndagenda ndaraba vyukuri umukenyezi wow na wakahize baza bapfukiriye umutima kuya wumve ko uhemaye kugira gutya niho uza kuwumva umuntu mwitegeje gutya mona ko ariko arahema bene uko wewe rero wategeza kubanza kugira uko ari ikintu cace kizamo no gutegwa n'ikigongwe n'impuhwe nje ndamubwira ni wumve aho kandi sinabwa nasenga ni wumve tuzopfa ni wanyumvise ntuzopfa nzamunaga kuko niyavuga mugabo yavyumvise candasenga ndi Mana yo mwijuru ushobora vyose uyu mugore ivyo ndamubwiye uravyumvise ko atazopfa kubw'ivyo uguru akanwa kiwe kuguruke hanyuma uzigame ntazopfa ndavuga ntame namubwira ntejo nzogaruka ndatasha bukeye subirayo sanga aravuga uribuka ivyo navuze ati ndinakubere ngo iki ngo sinzopfa nongera ndasenga kumbe yapfuye kuvuga atangura kubwira umugabo wiwe n'abandi bose ati pasiteri Nesto yambwiye ko ntazopfa jewe rero ndagira nibanga ndamubwiye ntabwo nari nzi ko abwira abantu n'umugabo wiwe ko amubwira ko nabona abagore benshi banyihererekanya abagabo batumva ngaziga ntigiye nabazobihora kumbe muravuga narabibonye pastor baravuga ntibazoguhenda narabibonye kwera uwo mugore nagira ngo abihora inge ndababwira ivyambaye ko basho nababwiye ngo turageragezwa kumwe Eliya yageragezwa akagomba kwicwa Imana imutumye nanje narageragezwe ndamubwiye ngo ntazopfa twibereye ku bukwe ikeki ziri ngaha ku meza gutya nagenzamo n'umugabo wavuga ati umugore wanje arapfuye wamubeshiwe uza kubesha ngo umugore wanje ntazopfa ngo tugende ndiyapfuye none ndacanganyikirwa mu mutwe wanje ubwenge buragenda aho ni mu bukwe twicanye n'abapasiteri gutya nkigira ko ntibavyumvise n'abapasiteri jewe ndihagarara ko nyamugabo aguma mbwira ndanga kugeza nawe uwo mugabo amfata ukuboko gutya agize turagenda umugore wanje yapfuye ubesha abapasiteri baza bamaze kuvyumva uwo namwe n'umupasiteri yitwa Kabura Jafeti agize sha nibiki uyu mugabo ndahora kuko numvise urutima ruri muri izi ndagowe mananje cyo nabivugira naho wowe ukijijwe hari igihe ushika ukaja mu mubiri ukagira ubwoba nk'abandi ivyo vyarambaye ko hanyuma ndabihoza avuga ati navyumvise se wamubona umugore we ko atazopfa none ndapfuye genda reka naciye ngenda ngiye mwabavyeyi mwe mumvyara amagorwa nahuye nayo dupfuye gusoka ambwiye ngo ngomba ngote umuduga tugende n'umuduga urumva umuntu yapfuye jewe narabivuze mugabo usinzi ibindi mvuga ubwo se ndiyumvira ninagenda n'umuduga jika nkora iki hariya ndiyangira pe ndavuga ati singenda nawe unjumita agize uragenda ngize singenda yandi twarahariye
ntiyarakindinya nuko ndi pasitori yewe basha murabizi hariya muri Afrika batinya amapasitori ntabwo yatinye hirya ndakubwire nasi umuduga ambwiye ngo basi ngo ngomba tugende n'amabasikeri murayaza amakinga ngomba tugende n'amakinga urumva ngomba nihuta nza kuraba wa muvyimba nawe ngenda mugenda ndukuri ngenda ngiye nawe njumita aravuga wasi umuduga ikinga yurayurira ngize naho nurira nkaba ndiko ndasenga mu mutima nti Mana we ahubwo ninagenda n'umuduga shika ngora iki vuga nti Mana fasha nani nasavye Imana ufashe ibyo nzovuga byose bizobe icyo ubona kitazoba nduzi unyemere ko ndakivugisha aka kanwa ko nari nasavye Imana ndavuga ndunyumve singomba kuzobesha abantu bawe ngazovuga ko biba uzuburaho ubuzubikore ubona utazobikora uzuzibire simvuke nani Imana yaranyemere ndazibiraho rero uko yankwega niko navuga ndi Imana ivyo nakubwiye ndubizi ho nabivuga wari hehe wariho nabivuga ko uyu mugabo afashe ndavuga singenda utambwiye niwe wazibira aka kanwa aho gaturiko tuhariya n'Imana twongera duhariya n'umuntu naciye mu ndambara mw'abantu b'Imana Imana mukunda bari Imana irumva yaciye ifatira kwega ibicu byose hirya no hino ivyuzuza ijuru kugira ngo inyorohereze ndonga kanya ko kugira ngo ndayisabe nduzo kwihutira ikintu urabanza uvugane n'Imana Imana ikurekure nduze wiruke navuze ngo ijuru rirugoroka iyo uhagaze mu kuri ugakora Imana mu kuri ya ngize gatoya nzabona imvura iraguye nyinshi itagiye uko yongana ndabona ko Imana inyisho ndamubwira ngumviriza sha mugabo ndirambwira icyo nza gukora gusa igombye kuntabara zantambara ndasubiye kunkwega igomba ibangukanye intambara zo kugwana n'umuntu ndamubwira ndisha tugende rero tugende agize oya no tugende tunyaruke agize no pase twugame ya ndashima Imana sidopfa ndayibagiye acavuga ngo twugame nca ngenda saba aho twugamye ntewe nifitiye ikibazo nagira ubuntu hari ni kumukiriso nifitiye ikibazo nyerekana nopfukama gatoya yaciye njana mu cumba aharyama hari mu nkambi ya ndagenda ndapfukama najye sinase ngo ni mu cumba c'abandi baryamamo ndapfukama gutya nderekeza ibiganza ndavuga nti Imana ni je wawe undi navuga ko atazopfa noneho icaboneye ngo ujya yicaye yarandindiriye ambwiye ko yapfuye abuze umugore ndavuga ntabara siwe wamvugishije nimba atari we wariye hamwe nabivuga hari Imana uyifata ukumva kuyifashe hano narayumva ko ndayifashe ngumva rwose kuri mu gifunsi ndavuga warihe nkagerageza gufyonda ngo numve ariko simbabaze cyane nkamenya ko yohava inyirenza ya ntuzohave wihenda gufyonde Imana ndifyondwa narafata gusa ngo ibona ko nafashe ibona ko nagomba kuyirekura nka Yakobo ariko nkaregeza yangize gatoya Imana yavuga ati genda ugenza uku araba muzima ya ndashima igitangaza cy'Imana mvuye ahantu zose gutyaya mvura irahagaze ya naciye mbwira uwo mugabo ndi ngo tugende ubu uravyemeye agize ngo ego tugende n'umuduga tugende n'ikinga agize pasiteri cubona kubera nawe muri we yamaze kubona kumenya hari impinduka yabonye imvura atari yiteze ya hamena naravuga imvura iragwa kwerekana ko Imana imanutse kwerekana ko ijuru ryugurutse ya ndashima Imana ngiye sanga hari abantu benshi batagira igitigiri abari bagiye kwimba induro barindiriye babuze bati babaraza nsanga baza bashitseho bati vyagenze gute ko mwamutebanye
bati uriya mugabo ubona niwe yatevye Pastor Nestor. Yanyebwa tuba twamuzanye babaze kuvuga ngo baze kuma bamuhamagarira iki ku muntu yamaze gupfa. Bagise ntitubizi. Bavuze ngo bagiye kumusana. Ngo yavuze ko atazopfa. Urumva ingene ingurikiye yaguka rwose. Baca bicamo imici. Bamwe baravuga ati atasenze ngo atsohoke tuce tumutera amabuye apfe. Abandi nabo baravuga bati oh mupasiteri wacu arapfuye. Mbega tuzoba dusengerwa nande. Ya bararira aho turiko turavugana nabo. Imana yambwiye ngo nirukana bari ngaho bose muri iyo nzu. Bari bamaze kumambika za mpuzu bambika wapfuye. Ya ndashima Imana. Zokwama ndayikorera kugeza mpfuye. Yemwe nimwayizera nditetereza. Yemwe irigurura ijoro. Yemwe irumva. Ya maze kubasohora. Ndashika ndabaza n'uyu mugore yitwa nde. Bambwiye ngo yitwa Mama Vyigero. Naciye ndamutegeka nti mu izina rya Yesu, Mama Vyigero vyuka. Yaciye vyuka aricara. Ndasubiramo nti niwumve Mama Vyigero hagarara senga. Bumvise ibyo muvatere kwijwi umwango barawumenya sinamenye abantu baciye usanga ari mu gushimagiza Imana avuga amen. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze Mana. Ya abantu bose barabura ibyo bari buvuge biracika ibyaraho hantu. Uyu Mama Vyigero ari muri Amerika. Kuva ico gihe mugiye kumusega ntitwasubiye guhura. Imana yacinjana uko mwisimu nagiye mbona izina Gero. Kumbe yaryanditse uko utariko yishamo giraho yo kwanditse Mama Vyigero. Sinzi uwo yasavye inamba zanje. Ngamasanga uwamamagaye Gero. Sanga Gero. Ndateba rero nanje ndavyonda hari kuri WhatsApp. Ndavyonda ndavuga nti Imana uyu muntu rero Geraho yandondereye. Ngomba rero nanje ndamurondera. Ndavyonda kugira gutya. Nagiye numva aramarira n'amoso ya wa mugore n'umugabo bibuka ibitangaza Imana yakoze, ariko nabo bari barigeze kunyambikira umugore bari baramwambitse, bari begeze kumbutwo kujya ndiko ndatwara injiri ndara mu nzira. Ya bararira ndavuga ndurinda ariko hagumarira urinde hagumarira ndavuga ndi wewe Gero urinde. Yaciye ati Pastor niwumve ntabwo ndi Gero ndi Mama Vyigero. Ya ndashima Imana yo mwijuru, ni Imana yo dusenga yumva. Nimwumve mwabantu b'Imana mwe, niyo wowe uri mu kibazo umeze nk'uwapfuye, abantu baraguhebuye, abantu bakaguhebuza bakakubwira ko bitazoshoboka, birashoboka ku Mana. Abo dukeneye nabo kudutera inkomezi bavuga ati bizoshoboka bandanya bizoba. Ntidukeneye abo kuduca intege ngo ntibizoshoboka. Abo nabo dukeneye ngo ntuzokira. Abo nabo dukeneye ngo ntuzokubakwa. Abo nabo dukeneye ngo ntuzorongogwa. Abo nabo dukeneye. Dukeneye abo kutwongera intege ngo bizoshoboka. Ingorane yawe ndisumbi iyo wa mwana wa mupfakazi yapfuye. Ingorane yawe ndisumba iyo umugore yari yapfuye. Ni ntoya cyane. Uravye n'ivyo Imana yagukoreye byabaye bikomeye gusumba ibugezemo. Kuko ugira ubwoba, kuko wihebura. Ni Imana ishobora, Imana ibahezagire. Amen. Amen. Ndagutwanza shana beruko. Nimumvirize. Suko mubuzi bibazo. Naho birashoboka kurira nga wa mukenyezi. Mpava ndaramvuye. Ikibazo cyawe ndakibona kiri imbere yawe. Ariko icyo ngomba ndagoye kwivyizigiro. Ya Mana yagaburiye iri ikoresheje ibikondera cyariho.
wizeye harimo ab'Imana yukoresha kubw'ikibazo cyawe. Reka kwihebura. Naho woba warabuze uwo kubera umusada, uwo kubera imfashanyo, ntabwo igihe kirarengana. Mbega ninde ni benshi noneho turiko twasoma muri Bibiliya Imana yamariye ikibazo. Mw'abantu b'Imana mwe, ibibazo murimo ni bitoya, ntibingana n'ivyo abapfuye. Ibibazo vyanyu ntibingana n'ivyo abantu benshi tugenda duhura uko ndiko ndababona. Ivy'iwanyu biroroshe. Ejo turi kumwe, nimutuze, ntabwo ngomba kwinjira gusengera abantu no munsi, mumbabarire, ariko ejo tuzosengera abantu ibibazo bitandukanye. Niri jambo nagombye kukwinjizamo ngo wizere, kuko ujya mwarimu yavuze ariko wihana n'ibyaha. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntiyumva isengesho ry'abanyavya n'igisesema imbere y'Imana. Reka ndabategure mwebwe Imana yagiriye udupasiteri akabasabira ngo mwigishwe mutari kwigishwa. Ndabasabiye murare murategura. Icyaha cyose ugikura igihe cyugaragara kimwe cya wa mukenyezi, ejo ibisigaye witegure gutabagwa. Hari gutabagwa imbere yawe, hari gutabagwa. Ikibazo cyawe kigiye kurangira, uratuza wizere, ariko igorokera Imana. Navuze ngo uw'Imana itumye akagenda, Imana urayikoresha. Narigeze kubona ndayikoresha, nzobashingira inaye ngende nakoresheje Imana. Erega Imana iratwizigira, nico gituma yatwise ngo turutumana duto duto. Nimba turutumana duto duto, nuko turi imbere yayo, yo yakabari inkuru. Kubw'ibyo nimba no kwitwa kamana gato gato, ni ngombwa mbumbe nimba uyu muntu yakanyiye ingoma akayikana akayishyira kugeza aho igezaho muyivuza. Sinumva ko no kwitwa ukorera Imana nka buri kintu ngiki ndarinze gukoresha urushato ngo havemo ikintu. Ndabaraye ukuri imbere y'Imana, sindavyizera. Ntabwo nuvira muri Australia ubusa. Ibibazo vyanyu Imana yambwiye ni vyinshi, ndabibona pe. N'ubu ndabona birarutse. N'ubu ndabona kuguma wibaza atabwo vyo. Uyu mukozi w'Imana avuga ikibazo cyoshoboka, kirashoboka pe. Kubw'ibyo kuri kirashoboka. None abagwayi kansa ko tubasengera bagakira, abagwayi sida ko bakira. Sida ni muzizino, sida kwa muganga wabize babaha ibinini byo gufufahaza. Kavate yegenda umire mugabo ntabwo ari ibyo gukiza n'ibyo gufufaza. Twe ndidutanga ibinini byo gufufaza, tuguha umuti nyamuti ugukiza. Ya dutanga umuti ukiza, tukavuga tute urakize. Nakuvuga ngo nugufufaza oya. Nababwiye ngoma ndabategura uko genda witegure. Hari ibyo noba nagendemo Imana ndakunda abapasiteri banyu ngahambo nabuzuye, muzobabwire naje mbonye ejo urambwira, ariko no munsi ndeke urandeka kwere murandika abasha bondeke kwere pa uravugira sha uravugira ejo turindira Imana n'amajambo bashimani baheze. Haguruka dusenga Imana. Ndaguhe n'uburenganzira bwira Imana icyo wiyumvira. Saba n'Imana yugura umutima wawe. Rega Imana itawugure ni wo kuguruka. Hari gihe wogumira mu buzima wamenyereyemo, naho si vyiza. Singoma ngo ngenda ataco sigaranye. Rishimagizwe izina ryawe Mana. Aba bantu bahagaze imbere y'inyonga zawe, ari babandi b'amajojwa n'amarira n'abanyavyifuzo. Urazi ivyifuzo biri muri bo, urazi amasaba ari muri bo, urazi icyo bagomba kuba bakorera uhereye kuri umwe wese. Wa Mana we, Mana ushoboye, Mana ukora ibitangaza. Kumwe wagenda unkoresha kuri mama Vyigero, kumwe wakoresha Eliya. Amena, ndaguhamagaye Mana. Niwumve ko wantumye muri kino gihugu nkaza, niwumve ko wantumye handi Mose nkaza. Mana, aba bantu
baje kutwumviriza uyu munsi, bahagaze imbere y'inyonga zawe, reka ngwinginge ngo wugure imitima yabo yuguruke, imaze kuguruka, n'amaso yabo ahumuke, n'amatwi yabo yumvirizwa zibugwe, hamena, uvugane nabo, Mana, vugana nabo, usanzwe ariko ararira umuhanagura amosozi, usanzwe yihebuye atakigira ivyizigiro umwongere mu ivyizigiro, uwatakaje ukwizera umwongere ukwizera, yumve ko ivyiwe bishoboka, yumve ko imbere y'amaso yawe bishoboka. Yesu remesha irihanga, remesha aba basenzi, remesha abakurondera, remesha aba bagabo n'abagore, remesha ababigeme, remesha, amena, ivyababera ibariyeri, ivyababera umusozi ukure. Urakoze ko vyose ubikora mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Pastor.